Ego, murakoze cyane for the introduction. Jewe nitwa Fablice MANIRAKIZA. Ubu nkaba mpagarariye ikigega cha One Africa Investment Fund nk'umupromoteri. Si jewe ndagitwara kuko nkuko twagiye turabibasigurira, ikigega ni ubwa mbere kibayeho mu Burundi. Kandi mu byo tumaze kuganira n'abahinga cyane cyane abo muri IRMC bagiye baradufasha, hariho structure, hariho amategeko novuga ati twagiye turisunga bituma rero ikigega kiba kirimwe amafaranga y'abanyamitahe canke y'abene gihugu ko kiba gifise inzego zitandukanye kandi zibifitiye ubuhinga bukwiye mu nzira yo kukingira inyungu canke banye n'imitahe bose. Rero igikorwa cy'uno munsi tuza kugira nkuko bari babivuze nicyo gusinyinanira na BANCOBU ku gikorwa cyo kutubera mu register. Munkundiye banza nkasigura gatoyi ikigega abo bantu novuga ati bafasha mu gukingira inyungu canke mu gukingira amafaranga y'abene gihugu canke y'abanyamitahe nuko munsiguro ikigega novuga ati nikigega twese turakizi mu cyongereza yita ko ari scheme na hantu twese dushirija mitahe yacu. Rero icyambere mwomenya canke abantu babanza kumenya nuko iba ikingiye kugeza ku rwego ruri hejuru cyane gose. Abe Fablice abende nta numwe afise uburenganzira bwo gukora ku mafaranga y'abanyamitahe bidaciye mu mategeko. Ayo mategeko rero ni bimubona turiko turagenda tutangura kwegerana nabo tuzogenda turakorana mu nzira yo kugira hageze yuko ivyo bikorwa umwe wese kandi abifitiye ubuhinga bushobotse novuga ati bukwiye kuko akararo ni keza. BANCOBU nka banke ya mbere commerciale ngaha mu Burundi komeye ariyo yafashe ya mbere mu kumva iryo terambere, nibaza ko ari we wese acayumva ko ari ibintu bidasanzwe. Rero ikindi cya kabiri tuza kuvuga muri iki kiganiro gikomeye wanashaka nicyo uko abantu bamenya yuko iki kigega kibandanya cyuguruye abari bo bose babandanya bagura imitahe no kubibutsa ko kugura imitahe kare ari kuzuraronka muri za bonus za nyungu za mbere zibanze hatwovuga nko kubijanye n'amaintere ava ku matitre. Rero tugiye mu ntimatima ikigega cha One Africa Investment Fund kiri mu bwoko bw'ibyo bita ama mutual fund, kiba gifise uwo bita umu fund manager. Iyo fund management company yitwa African Dream Assets nayo kandi tegerezwa kuronka uruhusha ruvuye muri IRMC. Hanyuma hakaca haza rero abo bita ba register, arico gikorwa wanashaka ico ndagisigura ko cyane mukanya mugabo cesubira mvuge yuko haba hari habo bita aba custodian mu Kirundi novuga ati abanyezamu b'amahera b'amafaranga bari muri ico kigega. Kandi ni kube nkako na BANCOBU turi mu biganiro byiza cyane ko tuzogera ahantu BANCOBU nyene ikadufasha muri ivyo bya custodian kuducungira amafaranga kuko amafaranga arindwa neza iyo ari mu mafaranga menshi nkayo. Se urumva rero ko nivyo byose n'imyizere. Hariho rero n'ikindi gikorwa novuga ati n'iyindi institution canke institution financière nayo ikora igikorwa ca trustee, abari ubahagarariye cyangwa mu gifaransa babita fiducie uhagarariye inyungu z'abanyamitahe. Hakabaho rero n'abandi audit externe, hakabaho cabinet juridique. Ivyo byose rero kujya twagiye turabibabwira mu ntango bisigurika ati muri cya gihe hageze ko imigambi finanswa canke dutanga amafaranga kubaba basabye amafaranga ya fund management company ntica yitora ngo tugiye gutora amafaranga uko nyene badaciye muri izo nzego muri abo bose bagarda canke bakingira amafaranga y'abanyamitahe. Rero kujaho kwiza inzego ngira murumva importance yabyo nukugira twese tube mu novuga ati mu rugamba rumwe go gujana abarundi mu iterambere kandi tubakingiye on maximum level. Rero kujyana nababwiye akamaro k'umu register ari byo BANCOBU bigiye kudufasha na kamaro gakomeye cyane. Mu masezerano tugiye gusinyiranira harimwo ibitari bike mugabo mbanje kuvuga kamaro nuko umu register n'ubajejwe kwandika abanyamitahe bose baba baje muri ico kigega. Bisigurika ati twebwe nk'aba promoteri b'ikigega right now twari tukiri mu kwiyaranja
nico gituma twabwira abaguze imitahe ati muce muzi Bujumbura gusinya ariko urumva ubu bigiye koroha kuko BANCOBU ni banke y'igihugu iri hose. Ubu rero tukavuga ati bije nk'inyishu kuko BANCOBU nyuma yo gusiginyiranira aya masezerano uwari we wese ari karagura imitaha abari uri hari ya ruguru abari uri hehe bica byoroha kuko ubu tuca dukora ico bita one stop solution. Bisigurika ati umunyamitaguza umutaha aja muri agence ya BANCOBU hariho hose. BANCOBU izobifise ajya ma acte d'engagement canke zijya rujya rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe umuntu byaca biba ngombwa kwaza gusinyira i Bujumbura ubu bigiye koroha. Aho BANCOBU iri hose bazoza bamwakira baca bamugirira registration. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane mu vyo aba register canke BANCOBU igiye kudufasha nka BANCOBU kuri One Africa Investment Fund. Icambere cyo hariho kworohereza ayo ma register ukuyandikisha ukorohereza bariko baragura imitahe mu nzira yo kuborohereza mu kwiyandikisha. Ibyo twabivuze aho n'ikindi twavuganye tuzohava dushikira vuba ntikica kiba ubunyene abantu bavyumve neza ko n'ubu kubera ari ubwa mbere tukiyubaka birabandanya uko twariko turabikora biba physical. Urumva abantu bikenewe ko basinya zijya mpapuro kujya nyene muga mu byo twavuganye na BANCOBU icitangura kuturonderera canke kurondera logiciel moderne ituma umuntu hariho hose niyo wo buri muri Amerika atari ngombwa ya form ngo yiprinting ngo yisinye ushobora ahubwo bazoca babyintegra muri B-note kuburyo wewe niyo wo buri ruguru urisha ubwo nyene baca kwereka ati fyondaka ukabuhejeje. Urumva rero system digitale ko izoza gufasha cyane ivyo biri mu byo BANCOBU icitangura novuga ati kurondera ubuhinga bukomeye kugira bibe urumva nivyo ko bizoca bitangura vuba. Ikindi gikomeye rero wanashaka ikigega kica gikorana n'umu register umwajejwe kwandika abantu ni ikintu cyo kuzotanga impapuro ico bita certificat d'actionnariat canke ashobora kuba n'amatitre bivanye naho tuzoba turiko turaronderera inyungu abanyamitahe kuko inyungu z'abanyamitahe zizorondegwa heshi. Ahambere twababwiye ni mu ma project twohera kuri ijya project y'isoko rikuru rya Bujumbura mugabo ngira murazi ko na BRB hari amatitre ya granting abantu bakayagura. Urumva nivyo byose mu gihe bizoba bikenewe ko haboneka amatitre urumva ko ari gikogwa tuca dukorana na register mu nzira yo kugira umunyamitahe wese yibonemwo. Ikindi naco ni cyuko ikindi kizokoroshwa gikozwe na BANCOBU canke register ni cyuko umunyamitahe bizomworohera ko ashobora kubona valere y'umutahe wiwe. Bisigurika ati mukazoza uzoshobora kuja kuri BANCOBU hari hose ubaza ati ndabira kuri konte yanje y'umunyamitahe ndabo umutahe wanje kuma valere imaze kwiyongezako. Muri ico gihe ivyo byose rero umva ko bizokoroha. Ikindi gizoba gikomeye gikora umu register ni distribution y'amadividende mu gihe hageze. Bisigurika nitwakora tukunguka hakagera ko tugabura BANCOBU canke register ni wabafise urutonde rwa babanyamitahe bose na valere y'umutahe w'umwe. Bisigurika ati twebwe nk'aba fund managers ico dukora tuca tubwira BANCOBU ati twungutse miliyari dijana genda uzigabure babantu miliyoni bo burumva bacagenda mu gifrance menga bavyitaho prorata bacagenda bakararaba umwe ayafisemwo. Urumva ni kujya twama tubivuga to ko umuntu yinvestisa amahera menshi niko azokunguka inyungu iri hejuru. Ikindi gikomeye rero mu register canke BANCOBU azokora muri ibi tugiye gusinyiranira no gufasha abantu muco twokwita transfer mu gihe wewe umutahe wawe ushatse kuwugurisha canke kuwuseda canke iyo umuntu ahuye n'ivyago agapfa iyo transfert irabaho arashobora abamukomokako barashobora kuza bakerekana kujya bica mu mategeko bakerekana ko arabamukomokako kugira ashobore kuronka novuga ati ibyo ayo maaction ko mubisigira. Ikindi naco ni cyuko niyo hakenewe ko umuntu avuga ati reka nandikisha abana
ivyo vyose urumva ivyo twumvikanye na BANCOBU ni vyizoza korohereza abariko baragura ama action abanyamitahe. Twababwiye rero yuko ikindi twavuze yuko mwoza guhighlightinga ko abantu bamenya yuko ikigega kitugaye, kuko twagiye turavyumva hari abantu bagumye biyumvira ko kugera roseze ku kigega cyo bacugaye. Ico twasiguye nuko kugera roseze abari bamaze gutanga amafaranga twaciye tuja kuya plasa. Ubu rero turiko turegeranya yandi novuga ati abantu baguma bagura imitahe bashiramwo amafaranga yabo, bumve ko ari amafaranga yabo, kandi uko agenda aragwira niko tuza turabaronderera ahatangura kuvyara umusaruro, kuko amafaranga avyara yandi. Rero mutahure neza ko ikigega kibandanya cyuguruye. Twarababwiye ko abantu bashobora kuguramwe imitahe n'abantu bose n'abarundi bose, kuko iki ni kigega kirengeye ibidutandukanije vyose nk'abarundi. Iki ni kigega kigiye kuzozanira iterambere ridasanzwe uburundi. Urumva abarundi bashobora ko investisamwo n'aba diaspora. Twaragiye turababwira ko BANCOBU yagira vyorosha. Ubuho hariho nico twaganiye na BANCOBU biravuga ati hariho ico bita swift transfer fees, ati vyo twarabikuyeko. Rero nk'umu diaspora ari hanze yumve ko arungitse iryo 103 mu kigega riza gushika ko ari 103. Urumva rero ko BANCOBU ibandanya yorohereza abantu aba diaspora. Rero murungika amafaranga amadolari mucishije muri BANCOBU kubwishi, kuko nayo irajwe ishinga no gufasha novuga ati abariko baragura imitahe cyane cyane aba diaspora kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Twaravuze yuko no mu kazoza tweho twihaye novuga ati umwaka umwe ko tuzoca twugurira n'aba foreign investors kuburyo nabo bashobora gushiramo amafaranga. Rero abo barundi bariko barakwega amaguru, ejo tukugurira aba foreign investors bakaca bishiramo ibihera byinshi, ntibaze bavuge ngo amahigwe ntibayumvise. Rero gici akamonotera abarundi nuko bosidukana niyo nka, kuko iri siterambere rya Fabrice ni terambere ryawe. Usubira uvyumve ni terambere ryawe rikugarukako, kuko ayasa amafaranga y'imfashanyo ni ivyunguka. Mu Kirundi bavuga ati ivyunguka, nkavuga ati rero ni inyungu yawe. Ni naco gituma wumva ibiturazishinga no kurondera inyungu zawe no kurondera protection yawe nk'umunyamitahe washizemo amafaranga. Topic ya kabiri novuga ko gatoyi ni y'ibikogwa by'isoko rikuru bya Bujumbura, Buja City Plaza. Ngira mwarabonye yuko tubigejeje kure. Icambere rero novuga ni cyuko anashaka n'uburyo bw'ibikogwa by'ibanze bwabonetse. Ngira murabona ko ibintu biriko biranyaruka, biriko birakogwa. Nico gituma wumva duhagurukana niyo nka mu nzira yo kugira ibintu bigende neza. Rero nkavuga ati igikogwa cambere cha demolition cyo kubomora mwarabonye ko twakwijije 100%. Ivyo twarabishitse ko ubu rero igikogwa kindi kica gikurikira wanashaka novuga ati tugeze kuri 20%. Ni igikogwa rero kivyigwa by'ubukomezi bw'ubutaka. Ejo mwarabonye twaragize apere ku masosiyete lokale n'amasosiyete internationale ashobora kubidufashamo, kuko ndabibutse muri Ubaka Nation Group ikintu cya mbere dukora nukubona ubushobozi bwacu aho bugera. Rero ntitwoza kuvuga ngo twoja kugira ngo etide d'isor ya niveau 30 ivyo ntaho turabikora. Rero nicyo gituma kuva no mu ntango twabwiye ati iki ni igikogwa cya twese. Bisigurika ati rero twe hariho ivyigwa wanashaka na etide architecturale yo gucapa, ibikogwa byo gucapa twe twarabikoze. Mugabo harakeneye abahinga bamaze kubikora baza kugira baturabire ko twabikoze neza, badukosore, batubwira ati ni muhindura uku kuburyo dukora igikogwa n'igisekuru kizokurikira kizosanga kikimeze neza ku nyungu z'igihugu cyacu, ku nyungu za twese. Rero twaruguruye amapere d'offre ahamagara abo bahinga bafisemo experience. Murashobora kuyaccessinga kuri wakanationgroup.com/jobs. Ayo nayo ni architectural analyze. Iyo apere d'offre canke iyo tenda yuguruye tukazoheza kwakira ama manifestation ku tariki 8 z'ukwezi kwa11 muri uwo mwaka nyene. Hanyuma bazodufasha bwabo novuga ati kwiga bwabukomezi bw'isi, kubera twabonye yuko most likely arama societe internationale
yoyo twaciye dusaba ko tuzokugara itariki 15 z'ukwezi kwa 11 kugira abo baza bava hanze bashobore kuronka umwanya wo kugira baze tubereka hariho bashobore kugira uwo mwanya. Rero murumva ko igikorwa ca Buja City Plaza kigeze kure kandi kiriko kiragenda neza. Rero akamo gakomeye ngaha ni murabona ko ibintu bigiye ku yindi mvo idasanzwe, ku yindi ntambwe. Nkavuga rero yuko abantu bariko barabandanya bagura imitahe bo bandanya ko ibintu biriko biragenda neza. Jewe rero pesi ni nk'umuntu yazanye iki kiyumviro, ndanezerewe cyane gose kubona BANCOBU nka banke ikomeye cyane au niveau y'ama banke commerciale, wanashaka no vuga ati ni banke ya mbere nta ubishidikanyako ko yabaye ya mbere yumvise iki gikorwa c'iterambere kavuga ati tubwira aho dushobora gufasha, turi play gufasha. Rero tukaba dushitse ku masezerano ya mbere yo kudufasha ivyo bya register canke mu yindi mvugo bita ba transfer agents. Ikindi naco nababwiye ko niyo willing yuko izodufasha ku bya custodian ihari, turi mu biganiro kandi bigeze kure ku bintu bizogenda neza. Rero ndabashimiye cyane gose, ubu nibaza ko twoca dushira umukono ku masezerano. Murakoze. Do we, okay, that's all? Okay. Tukire nk'ikagafoto. Yego.